Yambi mwese ndabahaye ikaze mu kiganiro mumenyereye, ikiganiro mumaze mbona umenga muriko murakiraba muri benshi, murabiraba muri benshi, ikiganiro twungurana ubwenge nuggets of wisdom. Ibi biganiro je biramfasha cyane kuko ndonse feedback ko namwe biriko birabafasha, urumva ca mbandanyirizaho. Rero uno munsi ikiganiro cy'uno munsi tuza kuganira ku bantu 9 ukwiye wewe nyene nk'umuntu ukwiye novuga ukwiye abantu 9 mu buzima bwawe ukwiye kwikikuza. Abari mu bantu bakugize bagukikuje, siko niba ukeneye mu buzima bwawe. Abo bantu bameze gute? Abo bantu 9 reka dutangure tubaganireko. Yego, umugwi w'abo bantu wa mbere n'abantu iyo muri kumwe uba wumva hari uri mu mutuzo, hari calme, utuje. Kuko umuntu adafise amahoro muri we, afise kao, nawe yaje muri ntuze yawe, cercle yawe, hari ukuntu azazanye izo kao ziwe. Urumva uwo muntu ni wa muntu tuvuge naho mwumvikanye kuza guhuranira ahantu, ukazibona ikintu ca mbere akubwiye ni ikintu kibi gusa, ukazibona ntatuje. Misi yose umaze kubigendereza uwo muntu nukuri nobanura ko wo mushira kure yawe, kuko uwo muntu nta mahoro abakuzanira. Gendana n'abantu batuje, bari calme. Uwo muntu ni mwiza ku buzima bwawe. Simvuze ko mu bagenzi ufise canke mu bantu ukikuje hatazogera igihe bashobora guca muri situation zigoye zibatuma peut-être bashobora guta ya serenité na calme, mugabo nibibe ibintu vya misi yose. Umuntu muri kumwe ateza kuba afise abajene bo barabizi bazita good vibes only. Aramubwira uti nothing but the good vibes. Unzaniye ibintu vy'amakao potelea mbali kure yanje. Urumva rero good vibes only, positive vibes nizo umuntu abakeneye around them. Ubundi mugugira kabiri w'abantu wo kwikipuza bameze neza, baza bakubaka wewe, kuko muri kwa hari ikiganiro navuze ca living your life to the fullest, to the max. Mugabo n'abantu bagikuje barashaka gutesha umurongo, ugasanga urumva, ugasanga ubuzima bwawe buri in shambles kubera abo bantu. Rero nitubifate minenegwe, bavuga ngo ugendana na suneba ugasoneba nkawe, siko ko bavuga mu Kirundi, canke ngo umuryambwa bumwe agatukisha umuryango. Ni wikikuza n'abantu batari bo, batakubaka, batakudevelopa, batagushira mu mutuzo no mu mahoro, abo bantu ntaco uzovamo. Rero umugugira kabiri w'aba bantu n'abantu basomera ingingo bafashe. They respect your decisions. Siba abantu baza egara shaka ku influence, mugabo alafe akurekere chance yuko decision zo mu buzima bwawe, cyane cyane around big things. Hariho decision nini mu buzima atariwe azoza kuba muri ivyo bintu. Niyagushuka, niyaguhenda, akagutwara muri decision we yagufatiye utiyumvamo. Ico ndakivuga kubera hariho n'abavyeyi bashaka guforsa abana kuja mu ma section batiyumvamo. Urumva uriko mufatira decision nini z'ubuzima, si uzoja kumwigira ayo mashuri. Reka abo bantu basonere ingingo wafashe. Abo bantu azora abantu beza, bashobore gusa kuguhanura, kukwereka les pour et les contre z'ama situation atandukanye, hama nawe decision ya nyuma abari wewe, kugira ngo ntuzu ubatekwa amakosa mu nyuma tiraba mwaranjanya ahantu habi. Oya, uze wasume uvuga ati decision ni je nayifashe, toutes les conséquences zigarutse j'assume.
urumva nivyo rero aba bantu n'umugwi wa kabiri wa gatatu n'abantu bagutwenza. You need to be surrounded with, you know, people with a sense of humor. Not everyday serious people. Kubera iki wokwama uri kumwe n'abantu bari serieux gusa, umuntu ukasanga aracara umujene mbwa umenga yarashaje, they can't loosen up, they can't be free, ahaguruka tambe habaye umuziki misi yose yamari uptight. Those people nibigira gushira muri mood nziza. Abantu benshi barakunda kugira umupartenaire abatwenza kubera laughter is, you know, laughter ni ikintu ciza mu buzima. Bavuga ngo misi yo murabona ko mfise no pomeke tunini, iyo umuntu akunda kuntwenza umugabo wanje arakunda abone izi lines za smile, you know, smiley faces ziratuma wongereza imyaka yo kubaho. Umva je ntimumenye imyaka mfise ni myinshi, ariko I have a baby face because I like to smile. So be surrounded with people who makes you laugh, you know. Hariho rero umugwi wa kane, abantu twokwikikuza n'abantu bakumviriza bataguciriye urubanza canke baguca intege. Those people ubwira umugambi bagaca baguca intege, oya ntubikore, bari negative always ntigera yumva ko ikintu wokireyisisa urumva canke cyo kubera ciza, oya baguca intege hakiri kare. Urabona kwa kundi ushobora guhonyora igitegwa kigiserura nyene akababi ka mbere ka kabiri gacugihonyora. Abo bantu niko bameze, they don't see no good things, babona negative, ntibari optimist, bari pessimist. Urumva usanga ataciza kibamurako, usanga umva aguma gucira urubanza, washimaka nagukritika ouvertement cyangwa akaja kubibwira abandi hambavu. Ni wavyumva uwo muntu cyane n'umuntu agosiping about you, don't. Cyangwa akaza kukubwira abandi, umenye ko uwo muntu nawe we muvanye agusigarako. So abo bantu si beza mu buzima bwacu. Nakumvirize uheze widefule, you know, take it all out, vuga abanze yumvirize, hama niwa musaba opinion ababona kuyigwa. Why unsolicited opinions? Utayigusavye, don't give it. Ntube yourself a know it all utanga opinion batagusavye cyangwa ucira imanza abantu, si byiza. Abo bantu badashobora kukumviriza bataguciriye urubanza canke baguca intege, nimba utabafise bari utangura kwatira abo bantu bari constructive around you, urumva. Uwundi mugwi w'abantu batanu wo kwikikuza canke wo kwiyegereza n'abantu bagushirikira kenshi. Muri no city ko turaca mu bintu byinshi bisaba support, a supportive system around you. Ni mu bintu byose tuzocamo ku isi bizosaba ko umuryango, abagenzi, community, everyone rallies around you sometimes. Utabafise rero tangura barondere. Ubona umuntu ugize ingorane aca gukwepa, they run the opposite direction, yari umugenzi gusa wa saison y'ivyiza gusa. Uwo muntu bavuga ngo iyo uri mu ngorane ni umenya ati umuntu, you know, those who show their true colors mu bihe byo kunezerwa n'ibihe bitameze neza, nibo bantu kwiyegereza bagushigikira kenshi. Urumva ushobora kudagushikira mu mafaranga, mbwa bakagushikira muri priere, akagutelefona urakomeye, ego ugwaye uri mu bitaro akaza akakugemurira, akagutelefona iyo uri mu bihe bitoroshe. Ego uwo umugenzi mwiza umubonera mu magorwa, mubanyi mwiza, umuntu aguta akanuka deke ugiye mu ngorane, uwo si umuntu wo kwikikuza. Imana imukweretse kare, byo babyiza yuko nawe umwereka ukamusezerera
kuko uwo si umuntu mwiza. Umuntu wa gatandatu, umugwi w'abantu kwikikuza n'abantu basonera besoin zawe, bazi ivyo ukeneye. Yego, umuntu akenera vyinshi mu buzima, mugabo kameme hari ibintu twokwita ko ari ama besoin primaire. Urumva, umuntu azi ivyo ukeneye, urumva ko uwo muntu ni ukumwamiza hafi, arasonera besoin zawe. Hariho n'abantu usanga no mu makuple ugasanga besoin z'uwundi muntu ntariko arazisonera kubera aziminimiza, mugabo twese turafise ibintu bitubakiye canke dukenera kugira ngo tube epanoui. Umuntu rero abikuronsa, urumva umuntu nuwo kwiyegereza. Hama kugira abantu indwi bo kwikikuza canke kwiyegereza n'abantu batakurengera karimbi, bazi leur place, batakwinjira muri espace privé. Jewe sinzi gituma abantu bose bumva bari entitled kumenya ubuzima bwawe bwose. Je sinkunda kubaza ubuzima bw'umuntu tugihura, utabumbwiye wewe nyene ndarindira gushika wenyene, peut-être kubera bisaba yuko winninga trust, kuko hariho trust issues, aranaze trust issues, badapfuwe biyegereje kubera n'umuntu uca usanga yarengereye akarimbi. Umuntu wese afise espace privé, tutategerezwa gupfa kurengana umukora aho ushaka ku mubiri. Nakare sinavyiza ni mu madomene amwamwe ni nka harassment, babifata nka harassment. Si vyiza rero ko umuntu akurengera akarimbi canke akakwinjirira muri vie privé yawe. Ego, abantu narabivuze mu kiganiro twavuze ma toxic trait, naravuze abantu cane muri famille niho bikunda kuboneka, aho usanga nka belle famille ishaka kwinjira mu buzima bwa couple zitandukanye, canke umuntu mu bisanzwe kenshi n'umuntu yumva ari entitled kuguha opinion ziwe canke kugufatira ingingo. Niwe muntu kenshi akurengera karimbi, canke umuntu muri kenshi n'umuntu wazanye muri proximité yawe. Uwo muntu ashobora kumenya indani, kandi umenye ngo inzoka ntishobora kugukomora itakwegereye. Uwo muntu niwamwiyegereza akazo kumenya, arashobora gukoresha bijya yakumenye ko mu kugira gukorera nabi, kuko abazi in and out of your private life. Abo bantu bateza kuba bake cyane, nibaza ko kenshi ari juste the close family members nibo bantu bashobora kumenya ivy'indani privé. Ego, reka rero tuvuge icumunani. Umugwi w'umunani w'abantu wo kwiyegereza bameze neza mu buzima bwawe, n'abantu twovuga yuko bagira effort kuri wewe, bakwereka ko bagize effort, siko? Abo bantu barahari and they are very paramount in our life. Umuntu ukazubona turi duke, simaka se byinshi, ariko yakweretse effort idasanzwe kugira ngo agukemura ibibazo canka gushikire. Ntuzubigaye, kuko muri ivyo bike yashoboye akweretse ko na byinshi azokuba hafi. Rero uwo muntu yakwereka ko yagize effort mu bihe nk'ubu turi mu bihe bitoroshe, aho umuntu ashobora kuva in grande distance akaza akagushikira, haba mu rubanza. Si bike, hari abantu bavuga ngo yategerezwa kuza azanye byinshi. Si ngombwa, igikuru nuko yerekanye effort. Umva, ntitumimize effort z'abantu bariko baradukorera mu buzima. Abo bantu tubiyegereze. Wa mukozi wawe wo mu nzu, effort ariko aragukorera ntuzifate minenegwe.
zipeze zirushe amadefo canke zirushe aho atameze neza, kuko si bose, si abantu bose badukorera effort mu buzima. Yes, ab'icenda rero, umugwi w'icenda ari wo wa nyuma, n'abantu batuma wiyumva kuri uw'agaciro, urumva, you know, those people bakwankuraja, they are your cheerleaders, je niko ndabita. Iyo umuntu ambereye, umuntu anyama hafi, ndamwita umucheerleader wanje, aranyanspira, aranyankuraja, you know. Abacheerleader ngira murabazi, ni babandi abaya uri muri course, ari abari wakoma amashi menshi, ari we uguma wumva kwankuraja every step of the way. So abo bantu n'abantu beza kuri twebwe, paramount people to have around you, n'abantu, you know, kuko isi irana, they put you down, but abo bantu they lift you up. Aho uzotaha ukumva yuko abandi bantu all they did was to put you down, maybe ku kazi, sinzi aho waciye, wahuye n'abantu bariko baraguha mood mbi, bagushira muri mood mbi, ariko umuntu akubwira ga compliment, siko kavuye ku mutima, pana kagakandi kukububeshi, pana ya hypocrisy navuga mu cagiye ca toxic trait, no, kivuye ku mutima, being your cheerleader, akwereka agaciro ufise muri society, uri around wumva uri self confident, ufise self worth, wumva you can move mountains, you know, with those people. Yeah, those are your people to stick around. Rero mwabumvise imigwi y'abantu 9 dukwiye umwe wese kuvuga ati abo bantu nibambe hafi, nibo nzokwallowinga in my circle. Hama Imana iturinde nyine abo bandi bantu badafise izo trait nababwiye, ibaturinde, n'abaje naho yo bigukorera umenye ko ari just a lesson uwo muntu agusigiye, kandi they be on their way and for a season out of your life. Yego, tugira abagenzi beza batwubaka mu miryango yacu, twibutse abantu ivyo bintu byose, urakeneye a destiny helper. A destiny helper, muraguconnecta, atibikana ntuzeye opportunity yayiyumvise, akagupartaja opportunity yaba y'akazi, yaba y'iki, yaho nawe woronka mikoro. Apana uwo muntu ari selfish akagumana iyo information, azi ko yari kugufasha, si umuntu wawe, wumva ari umuntu wawe, they are not. So thank you kuba mwarabye kino kiganiro. Yeah, zobandanya muze murambwira topic nza ndabashirako. Yego, ndabashimiye, ndabifuriza kuroranirwa mu buzima bwanyu, amahoro mu banyu no mu byanyu. Yego, mutunge mutunganirwe, mugire ubuntu bubahe abantu beza, b'abantu beza nabo babahe ibintu, siko? It's a chain. Okay, sawa, ndabasezeye mwese, bonne journée, bye.